Yesu ashimwe. Ndagomba gushima Imana kuko ejo Imana yagize agisida, nariko ndamanuka imodoka y'ipolisi iri imbere yanje nja kuyihunga nsanga nacokeye mu muserege, nsanga umutwe nawujanye mu kibambazi c'inzu, ukuguru nako gufukamye mu muserege. Ntivyakunda ko mbayo, ariko abantu bari muri iyo modoka abapolisi baciye baza barankurayo. Sinari niko navuyeyo uyu musaba ukimpa amenyo, ariko nakose hano Imana ishimwe kuko uyu munsi ndi muzima naho mbabara mu mugongo n'umuguru. Hanyuma ikindi ngomba gushima Imana, tumaze iminsi impemu yera atubwira ko dusengera abavyeyi abana bari mu nda. Ndashima Imana kuko hariho muvyara wanje yarasigaye amezi 8, yagiye